kwakira kare hari akajambo bavuze bagejeje aho numva igikurikira kirasovye. Imana shimwe cyane, haleluya. Bavuze babanje kwakira ngo abagumya banga ngo n'abandi, none muratabaye mugumya banga ashabiki. None muvuze ngo n'abandi abo bandi mwabise banga aho kantu murakiga ko neza kera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana sifiwe, amen. Igihe Imana yasezeranye Isirayeli ibasezeranira, yababwiye yuko izobaha igihugu kirimo amata n'ubuki. Iyo jambo si ryiza? Imana ishimwe cyane, ngo izobaha igihugu kirimo amata n'ubuki. Abantu baja ngaho bagenda baravyina bati tuzoshika turya ubuki tunywe n'amata. Siko bimeze? Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko nagenda kubaza, ubuki woronka utagira inzuki ngo wegeke bwova, amata woyanywa uyakamye utegereza kugira inka. Imana ishimwe cyane. Mugabo bari bazi gusa no gushika batega ibyakunze baca bagenda bari mu buki bugurutse buva mu ijuru. Mu ijuru nta mizinga ibayo, nta n'impongore z'inka zibayo. Oya, Imana ishimwe cyane, haleluya. Bo bavyumva gutyo, ariko mu Imana yamifise ijambo ry'ibanga ibisi ndongozi nkuru. Imana ishimwe cyane. Mose waje kubibona arabona ati aba bantu ndongoye hari ibyo bizeye babyizera nabi, ngomba kubabwira iri banga riri muri iri jambo ry'amasezerano Imana yatanze. Imana ishimwe cyane, haleluya. Niho yababwira hariya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe cyo cya 2:7 arababwira toya uhoraho si uko akora, ubu ukazobubaha n'amata muzoyanywa, mugabo Imana yanyu yamiha umugisha ibikorwa by'amaboko yanyu. Mutegerezwa gukora. Uhoraho arasubira mu gice cya 15 aho muri icyo gitabo nyene ati uhoraho ahezagira ibikorwa n'ikintu cyose mushize ko amaboko mugakora. Imana izobaha umugisha hehe? Mu ndimiro. Indimiro nta kiba kirimo. Mu ndimiro hari iki? Imirima. Indimiro n'ishamba ntibitandukanye. Indimiro umuntu aba yarimye akongera agatera, Imana yabona ko wabikoze ikabiha umugisha ukimura. Imana ishimwe cyane, ngo azobaha umugisha no mu masho yanyu. Rero igihugu ntigitezwe imbere n'amasengesho yonyine mutupu, oya, ahubwo gitezwe imbere nuko abantu iyo basenga neza, asenga Imana yereka ibikorwa yakoze, akayibwira ngo Mana mpezagirira ibi bintu. Imana yabona wakoze kubera ari yasezeranye kandi idashobora kuja hakurya y'ijambo ryayo, igahezagira ibikorwa by'amaboko wakoze. Naho usenga kuva mu gitondo ukagenda ukinyegeza mu mfuka kugira Imana uyisere neza, uyisenga uyifashe mu mashati, tiyo guhezagira atatu wakoze. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi kintu abantu bakwiye kumenya, mu bihimba by'umubiri bimeze nk'igihugu kirimo demokarasi, kihiga haburamo imigambi ya opposition. No mu mubiri niko bimeze. Nubwo wosenga gute, hama hari ibihimba biri muri opposition y'amasengesho. Ntiwosenga ngo uvuge ngo wasenze ngo uvuge ngo munda muri estoma ngo amasengesho yashitse. Ivuga estoma ikubwira ati ibyo ni ibyawe, wewe senga n'akazi kawe, mugabo jewe ntegereza kurya. Estoma rero ntirya amasengesho, oya irya imyumbati n'ibindi.
haleluya. Nicyo gituma indongozi zivuga ati musenge ariko mukore cyane. Bwana ziviwe, haleluya. Imana ihezagira ibikorwa, Imana ishimwe cyane. Rero navuze ngo biroroshe kuvuga aya majambo ndi kumwe n'abubahwa nk'aba, cyane cyane umukuru w'igihugu n'umukuru w'umuganda. Hari utujambo tumwe tumwe n'ababandi bumva. Mwavuze ngo n'abandi none mwashije cyane. Reka nishire muri abo bandi da. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Ariko iyo umuntu ariko arumviriza indongozi ziriko ziravuga, hari igihe umuntu indongozi zikaba zivuga menshi, zivuga biki, mugabo wumva kare akumva icyo bavuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mpereye kuri Nyaneteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe, hari utujambo tugera indwi maze gufata ku mutwe yavuze. Imana ishimwe cyane. Akambere kavuga ngo panga kare. Siku ane gupanga ikirere no kugerekeranya ibicu kubiri. Aya nta kintu abavuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma agacavuga ati kora wubaka izina. Kubaka izina si ibintu by'amatafari uzane guseko na Dangote, sibyo. Ukora igikorwa kizokwitirirwa bakavuga bati iki ni nakagikoze. Umuryango ukavuga ati naka ni sawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyakatatu aravuga ngo akunda kuvuga ngo teza imbere umuryango wawe, gwiza ibikorwa, punguza amajambo. Banda byumva kandi je muri karabuga simba ni mu hukundi muri n'abandi. Sema muri n'abandi ariko ndabyuma ni Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo panga itongo ryawe, tunganya neza imigambi yawe. Yaye majambo nayo turavunira mu nyene urasoti yavuze iki. None yavugiye ngo bakizina iryawe ninda rizi. Kuriye bari ukavuga ne ryanje rizi. Imana dufashe cyane. Haleluya. Kandi muranitegereza aho yasanze ibikorwa mu maso yiwe hacahinduka ukabonera nezerewe. Agacarezaho kakajambo havangura sasi. Hanyuma agaca wanashaka ava hagavuze ngo ndamuraba. Iyo asanze ibintu bimeze neza aca bahari ikindi kintu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya mashini nakoze ngani waje mugabo. Yanjaraye ibintu yani waje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Indongozi nziza rero ni nkizi zimurikiramo zirongoye, zabona baguwe neza bikabatera umunezero. Uravye inzara n'inyota nyene cyubara mukuru w'ucacu ciza cy'u Burundi General Major bazayishimiye afise. Urabona afise inzara, afise n'inyota yo kubona umurundi wese abayeho neza. Wovyanka wovyemera urigisha na urabizi kandi urabibona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Jewe kenshi yo ndavye indongozi ingene zifashe n'ibyo zikora, hari gihe cyo ndungurukira kuko jewe ngunda kurabira ibintu mu ciro cy'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko niyo marori yonyene abona neza atambeshe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'umuntu afise ishaka yuko akantu kose keza abonye yoca agahana abarundi bakagakora. Akantu kose abonye kamukoteza imbere umuntu aca agakora. Muhanda yaba kenshi kuva ashitse uravye ingene yigishije abantu kurima mu buhinga bworoshe. Gutera ibitunguru mu igunira byatanguye kuri General Major Ndayishimiye. Uturima tw'ibikoni niwe. Imisozi ubu abantu bakarima amezi 12 kuri 12 ndabesha se. Imana ishimwe cyane. Ni kuri we
yorora ikintu akabona kirungutse agacagira ati nawe ngira mucyane. Niko Pawulo yagira. Pawulo yagiye inyuma ya Andereya, aza inyuma ya Yohana, asanga ubutumwa barabuvuze. Muga abantu barakijijwe, barazi kuvuga izina ry'Imana, barazi no kuvuga mu ndimi, muga barakenye. Pawulo abona ubushobozi buri mu gukorera Imana ufise n'amafaranga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu mwanya muto Pawulo yamaze avuga ubutumwa bwiza. Yanditse ibitabo 12. Bishobora kuba 13 kuko ishabaheburayo nta wacanditse bashiramwo. Mugabo uravye style kirimwo urabona ko ari ca Pawulo. Nagenda kubwira yuko Pawulo yagiye kuvuga ubutumwa inshuro zitarenga 3. Abandi bigwaye bazinuka barehera bagenda babuvuga. Ariko wanditse ibitabo byinshi, agatabo kamwe k'impapuro z'itanu, ariko Pawulo 15. Kubera iki? Pawulo yavuze ati jewe ndazi yuko finance bivuye mu ijuru y'ubutumwa bwiza umuhamagaro ufise. Nta konte ziriye Imana igira amafaranga yafise mu isi. Mu ijuru ntayo. Imana ishimwe cyane. Oya ni anakwemerera amafaranga, tuzo hano wibaza ngo yasanga ku mutwe w'igitanda. Oya. Izoguhikundira umunsi umuhure n'uyafise ivuga ati nawe genda uhekenye makeya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nono Pawulo agenda afata n'uwitwa Akwila bashinga uruganda ihinguriro ryo guhingura amahema. Imana ishimwe cyane. Amen. Bamaze kuyahingura Pawulo arapanga aravuga ati jewe nzohora mpingura amahema, ndayahingure ndayadandaze, maze kuyadandaza inoti ndamaze kuzikubita hano, nzoca ndasigira abakene, nizosigira ishengero, ayasigaye ni impamba izongera kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo niwe wenyine atigeze agicisha 10 n'imperezo mu zindi ntumwa zose zibaho. Nukuri kw'Imana nta muntu yigeze avuga ngo washikanye make ngo ndakuvuma. Oya, wapi. Ariko yayashira ku mufu agaca harura. Wiyumvire ya miza ataje kuvuga ubutumwa, ariko yamaze kuronka amafaranga. Imana ishimwe cyane. Yagenda kuvuga ubutumwa akamara y'imyaka 2 atagarutse. Ntawe yagoze ibyo kurya, ntawe yagoze itike, ntawe yagoze harara, byose yari imenya. Nico bituma yabandikira ab'Itesalonika n'ahandi akababwira ati munyigire ko murabe, kubera ibikorwa nakoze bikanga uburyo harimo mwebwe mwategereza kumpa mbere. Imana ishimwe cyane nkuko muha abandi, ariko jewe narabirenze ko ndabaha nongera ndimenya njya kuvuga ubutumwa bwiza. Ntawe nigeze ngoza ibyo kurya, ntawe nigeze ngoza ibyo njyamamo, ntawe nigeze ngoza itike. Rero ni munyigane. Iyo rero cyubahira ngeze ibyo rero bagomba kuvuga ati iki nagipimye ucoroye cyungukiriye ku mwaka kandi inyungu namaze kuyibona. Pima nawe biramugeza gutupima nawe pima nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Usomye icyete cya mbere yandikiye ab'Itesalonika kuri 4:11 haravuga ngo mushishikare kwiyorosha. Naka nakone mukumve kwiyorosha. 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 Akantu kwiyorosha karagoye rero basha. Ntimwigire ngo kana kantu korosha. Imana ishimwe cyane. Uturabe hari abantu ngaha mu gitambuka bisanzwe kubera inote zitarabanyisha umufuko. Amafaranga arahindura intambuko y'umuntu, agahindura imvugo, umuntu akigira umukamutera ashingora. Imana idufashe cyane. Haleluya. Arababwira ati mushishikare kwiyorosha, ariko cyane cyane mukora ibyanyu mukoresha amaboko yanyu. Biramugeza uti amaboko amagwa n'urunyo ntamagwa n'ibikoko. Amagwa n'urunyo
magana ntabwo bikorwa Imana dufashe cyane. Haleluya. Asubira icyate cya kabiri aho nyene mu Batesalonika 3:8 aravuga ngo ntitwajya ibyo kurya by'umuntu n'umwe ku busa. Kubera iki? Ngo twagira ubutame tubagira n'ubucumukure tugakora ku murango no mwijoro ngo kugira muri mwebwe ntihagire uwo tugora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Gukora ijambo ry'Imana ryavuze ngo akamaro ko gusengera hamwe dusabe sibyo tuzoronka dusabe tuzoronka tudodore tuzogira gute kugira ijambo rero naryo rizingiye mu kindi kintu gusenga kuri ubushobozi butagira uko bungana mugabo gusenga atari gupfa uko usenze atari no gupfa n'uwo musenganye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twumvise ngo icambere bisaba no gusenga muhuje umutima n'inama. Muhuje umutima n'inama. Mugize urunani kwibumbiye mu bumwe. Ntimushobora gusangira amasengesho musengera ikintu kanaka mugasengana mutagira icyerekezo kimwe mudasangiye umutwaro umwe mudafise iyerekwa rimwe mutemera n'uburongozi bumwe. Ibyo ntibikunda. Imana ishimwe cyane. Iyo bimeze gutyo ayo masengesho y'ubumwe y'abibumbiye hamwe ntakora. Imana ikigaruka ikaraba isengesho ry'indongozi n'ubundi muntu gatwe kiwe. Nico gituma kenshi abantu bashobora kujana ariko ntibashikire rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu bose Imana yahagurukije muri Egiputa ikabaha Mose ngo barongore abashikane hariya i Kanani. Bose ntibashitse. Abagararije baguye mu nzira barapfa babafurura umucanga bashirako bari bandaniza urugendo. Abadapfuye bagwaye imibembe. Kubwo kugarariza indongozi gusa bitera indwara yitwa imibembe. Kandi imibembe birivuga rero si imwe ivura guhajya munsi ya ntuzo ya president. Aya ni yindi mibembe y'ubundi bwoko bwihariye y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amasengesho y'urunani nk'uko y'abantu bagiye hamwe ikintu cya mbere gikwiye kuba kitarimo. Ntimushobora gusengana n'abantu b'abanyeshari buryo sengero ryitwe gusengesho ry'urunani wapi. Iyo turiko turavuga iterambere hariho n'abantu bagwanya iterambere ry'abantu. Wikubitira intambuko zibiri bati aratujaye. Aho kubaza ati wabigenjeje gute bakarondera amashoka yo gukwimba imizi. Ariko baba ngo tuje gusenga mugahurirayo. Kandi ubundi umuhiri ntiyasaza wurokeje murava gusenga asubira tebe. Ariko singorane yewe. Nimba hari virisi mbi iba mu bantu basanga ibyo basangira ni virisi yitwa ishari. Umuntu amusumbije gukora ikintu reka kumugwanya ahubwo mwigireko. Mwegera umubwira uti wewe wabigenje gute? Kwigikorwa cyari kimwe tukayikora twese mugabo wawe ikaba kimeze neza je ntikimere neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amasengesho Imana ishaka ntigomba amasengesho abakuryarya. Aho muhura n'umuntu mukagwatana ahagufukurira amenyo kibaza ngo yatwenze kumena agashishwa yakuyeho gusa. Bonye hari itandukanye ryo gutwenga no gufukura amenyo. Kandi utabirabye neza womenga birasa. Ariko si cyo kimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abasenga basengera hamwe dushaka gusengana n'abantu bari mu rwango barimo gutegana imitego barimo ubugarariji n'inzigo. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyo cya kabiri umurongo wa 46 gushaka wa 47 haravuga amajambo akomeye cyane ngo bahurira hamwe misi yose bahuje umutima n'inama ngo bagasangira n'utwaba atakinubwe. Imana ishimwe cyane ngo abantu bo hanze bababona ngo bakabashima bakabakunda, Imana yo mu ijuru nayo ngo ikabishimira bigashibongera bama baraza aho bari abakizwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Muri iri yerekwa rero turimo ni iyerekwa ry'umuvuduko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni iyerekwa ry'umuvuduko aho abantu bagomba gushira hamwe, abantu bagashira ku munzane icyo bapfa n'icyo bapfana, kuko iconze coco ntaco mupfa kizira gisumbya ibiro icyo mupfana na rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Aho disabo kuko kare amene zari nyinshi kandi zarimo ingufu, mugo urumva ko zirimo battery faible izo gushitura gusa kubera utwo tuntu umuntu aba miyemereyemo dukeya gusa duca dutuma nyene abantu basha bagaragara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Bindi birimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Imana yanga uburyarya. Imana iranga uburyarya, iranga ubwiyorobetsi. Usome muri Bibiliya ibuha ishusho y'inzoka. Burya mu bikoko byose byo kwirata kabiri keza ntashoza gisumye inzoka. Inzoka ntisa neza yewe irakayangana mugabe ikibi cyane iyo yasana ikakwereka ubumara buri muri yo nimbi. Nico gituma Imana yanga uburyarya. Umuntu akubwira ngo muri ko murajana kandi yazinosoye gutega umutego. Umuntu akubwira ngo turakundana kandi avuye kukurementaniriza. Ni nukugora indongozi zo zifise umuvuduko ziyoze uko ziraje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuvyuka udodora usaye imibonano hana hari uvuga naka na naka abandi bari ku kazi reka ja kukivi. Imana ishimwe. Ntawo mpano bati ibyo bintu bireke kuko wewe hari igihe utoga kubana kubivuga. Imana ishimwe cyane. Ariko ntaje reka mvume nganda bivuze rigombere bijyanyuma mugabo ariko Imana. Amen. Bwana sifiwe. Imana ishimwe cyane. Yakobo yabajije ikibazo. Kwizera twese turizera. Imana ishimwe cyane. Kwizera twese turizera kandi turasenga. Imana ishimwe cyane. Ariko yabajije ikibazo ngo vyomara ikiga bene data nimba umuntu avuga ko afise ukwizera atarikorwa akora. None ngo kwizera kwe kugaruka kwa mukiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Kwirwa mu masengesho ugatata cyo usanga ku meza byo kubuza kwayo. Byo kubuza. Urayura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Icyo cyambo yavuga ngo nk'uko umubiri utarimo impemu uba upfuye niko kwizera kutagira ibikorwa kumera na kone kuba gupfuye. Rero 2040 Imana ishimwe cyane. Tugwize ibikorwa tureke bafise yerekwa batuje imbere twese tuje ku kivi kuko biratubwira ngo twubahe. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Dusenge ariko dukore cyane niho tuzoshika muri cya gihugu cifise. Ibanga ni rimwe rero aho ripfundikiye ndahabereye. Imana ishimwe cyane. Amen. Abantu bose
baba bazi ko babishoboye, sibyo? Abantu bose bazi ko babishoboye, ariko nubwo babishoboye iki si igihe cyawe. Si kwawe. Mwese ni mwo bakuru b'umugambi numwe ni nyene iteka revo rya ndikuri. Niwe wenyine. Ntushobora kuvuga ngo je yaba nari umukuru w'igihugu, yaba no kuvuga iki nturiwe. Wewe nturiwe. N'inyifato yawe irerekana ko atanu uzoba, n'imvugo yawe n'ivyumviro vyawe biragaragaza ko atawo kwizera kweli uvomo bawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Turamuvise ni General Major Evariste Ndayishimiye. Amen. Iyerekwa rya kino gihugu niwe yarihaye, Imana niwe yarihaye. Yachubura uja mu masengesho gucuke uvuga ngo mugaba ngo yaba ari jewe ito reka nturote nabi zizigama. Imana tabarire cyane. Rero aho ruzingerera aha ni mu gicete cy'Abaheburayo ni 13 ku murongo wa 14 niho biri havuga ngo mwumvire ababaganza kandi mugire gute mubaga. Kugamburuka hari no kuvuga ngo uyubanza kubimbaza ngo urabona ngo najewe wewe ndi ngo najewe ngo nari guterera iyerekwa ryaratanze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi hacamba ngo kuko ari bo bama bagavye bazigama imitima yanyu. Ico cyo cyagikwiye ko tubakomera amashi. Bama bagavye kugira ngo bazigaye imitima y'abandi yanyu. Uneko mwayirekuye bagire gute kandi ko bayijejwe none bagire gute? Imana ishimwe cyane. Hari iri jambo ricareza kuri uwo murongo rero hasi nabwo mbisarize ku mutwe. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo muce muborohereza kugira ngo banezererwe kugira ngo bakore banezerewe batitse imitima ngo kuko mutaborohereje mukagarariza ni mwebwe muzobihomberamo. Ni nazobihomberamo. Shaje Yesu ndimwe ndakurahira. Ire jambo je tuzokorana tu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kumvira abaganza niho ibanga ry'iterambere dufise Imana yadusezeraniye riri. Kumvira Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kumvira kandi hakajambo kumvira ntumva ko ari kagufi karagoye sibyo kandi akantu kagora cyane abamaze kuronka ibintu. Burya n'umugabo mu rugo iyo agikenye haba hari amahoro. Nukuri kw'Imana abagore babize abagabo bakenye nta nduzuri. Oya umuntu niwe mugabo mwiza ariho ataha kare adakankama iyo kankama atacu yajanye mu gihe bapi usanga ari ntore naho umugore yo mubwira nabi nta reaction aba mu rugo pure ngaho mugabi ikingurunguru gikorokeye umufuko arakwereka ko nawe nari mwana wume aho wahereye rero mugabo biragoye. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu ataco barahabwa gituma baba capable nabo bose bakiri kumvira. Imana ishimwe cyane.
kumvira no kugamburuka. Muga hari igihe bakuduza ahantu gatoya ukazubona ibintu byose nawe uvuga uti kamene ibi ntibari kubikora batanganyije. Wesha reka Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo bitera ya mibembe, kandi mibembe nta handi izanana, izanana muri kwa gukonjiga veru. Bacha bako siko mutama yavuze ngo duce dukonjiga veru. Gakaramu bashira ko akora ubusitari idasa ni yari iriko kaburagi. Imibembe kabura ikwaye. Iteramera abandi bakaribandanya wowe ugasigara. Imana turabarire cyane. Haleluya. Kutumvira n'icyaha cyane. Je murandaba umwete n'ishaka n'inguvu nyerecywe mu kuri gihugu cyacu mumfashe tube ngo General Major Basida yishimiye. Uravye ishaka bari karavugana n'inguvu ashiramwo, hari igihe muri naho yicaye kuri televiziyo avuga ati ibyo byose uyu muntu ariko aratubwira azi ko turi mu intumva, arazi ko zirimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo umuvyeyi mwiza ntacyo bimutwaye, aragerageza agateje gutyo cyose gigize gute uko cyo musaba cyose, mugabo umwana gica azovamo. Nubwo yoba ari kigara aramuraza amajoro akarara adasinziriye, agakora ibishoboka byose kugira urwo runtu nyene urwo amanda ngorore ntacyo, kubera azi ko umuruha ari karagira niyamara kumushikana muri kwa kunyoroka neza agahagarara uko abishaka. Umwana azohagarara mu ikwadira avuga ati iyo ataba data. Imana ishimwe cyane. Iyo ataba umuvyeyi wanje yatanze akigoro kangana gutya, je nari ko umuntu w'imbure. Imana ishimwe cyane. Ariko akigoro bakora. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo uravye amajoro bazinduka aba batanu, Imana ishimwe cyane. Naye mu bantu bazinduka muri Gisagara. Mugabo hari ahantu ushika misi yose ukazona hari ibimenyetso bikubwira ngo hagarara. Umpagaritse kubera iki? Mugabo wagira gutyo ukabona hari umutama yirenganye, ukibaza none bimeze gute? Nukuvuga yaraye ataryamye araje ushinga na wewe nawe ahuri ntabyo ubona n'ibikorwa bakweze gukora nabyo uri kurakora. Mugabo wamara kwimenamwo inzagwa zibiri ku mugoroba zamara gukora mu mitsi, igifaransa cyaho ngo kinyotero kigaca kiboneka gashuvuga. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Twebwe nagomba twigishanye muri ano majambo tuvugane ikintu cyitwa kubaha no guca bugufi. Kumvira ikintu gikomeye cyane. Murandaba ibintu byose yagiye yigisha. Imana ishimwe cyane. Abavyumviye hakiri kare hari intambwe bamaze gutera iteko. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanje nigeze gukora icyaha cyo umutima cyo kumupinga umusuru. Mugana naracihanye. Nimba atavyibuka naragisaba ikigo. Nokoreka cyane ndasubira ndacihanye. Wana zifu. Ico gihe ndabyibuka hari hakiri kampanye yo kwiyamamaza ku kibuga cy'umupira hano bita mu Kibumbu mu Kayogwe. Je niho ndari. No yavuga rero ko mu migamba zanye y'iterambere azotwereka ingene inkoko ngo byarinka. Hama kubitaga kokora sheri wanje ari hafi yanyu cyane. Disha. Ndavuga ati buke bugiranye ababijejwe ntibatubone buke. Andisha. Naho tumushigikiye ariko. Iki kintu sidacemeye kabisa. Umuswi w'inkoko ubyara inka. Ibyo ushoboka gute? Amen.
nawe narambwira ati mwene niwe wananzanye ukazi mu vy'ibyo mugabo kangumamwo ndavuga nti yewe ikintu nshigeze kinyura nzogipima ndani Imana ishimwe cyane ndarondera amafaranga hari umuntu wubahwa ari muri abagumya banga atari muri n'abandi Imana ishimwe cyane ndagenda iwe yari afise inkoko nyinshi agurisha aravuga nti inkoko ikintu nja kwihinyuriza uzigurisha gute arambwira ndagura ngura inkoko 1000 imiswi ayorora y'ubwoko bwa koroyira ndazorora ziravyibuha zisa neza zitangura gutamagi irigira imwe nkarigurisha 1000 itaye makurumba ku muza ya kabiri Imana ishimwe cyane noneho maze gukuramwo ayo naguze indya zazo nayo nahenje umukozi na veterineri n'umuti nazikombe ya mafaranga mbona naguye umufuko ababe miliyoni hafi 27 Imana ishimwe cyane zari nyinshi none twumvikanye hari umuntu atunze inka iwava 27 miliyoni ndaharwa ndavuga nti rero bya bintu yavuga byari ibi kumbe umuswi wovyara inka kuko jizo nari mbyaye byari iraro Imana ishimwe cyane haleluya ikintu cyose rero nubwo utacyumvise neza gipime niba mara ugipima uzosanga kenshi aricyo umugabo abantu benshi ivyumviro tubigarukiriza mu majambo avuze gusa umugabo ntuje ngo wimbi kuvuga uti ikintu yogikora gute umuswi ukavamo inka Imana ishimwe cyane haleluya Bwana sifiwe rero ndagomba murabe sindabona nicaye pase nari kumwe na inspecteur general wa police ariko arambwira ati erega na ati bya bintu mutanga uravuga nivyo bimeze gute aturaze ko mu makambi y'ipolisi ubu imiduga itonda ije kugura amaganga y'urukwavu none mugurisha gute ayo tugurisha ku icupa kuya kugwa Namwe ati ugiye muri Noro cyane cyane za Ngozi na hehe ati imiduga iratonda ije kugura amaganga y'urukwavu vugisha ukuri aho wicaye utageze uburyarya agitangura kubivuga nta kintu cyavuye mu mutima wawe nk'icyo cyavuye muri mu kibuga mugabo ngo basanze kandi ati amaganga y'urukwavu twasanze ubwa mbere namase icya kabiri n'umuti upomfye ntakari gakuka hazi ati ubu rero baraza bagatonda bari kubaza kugura amaganga y'impamvu icyo cyumviro cyazanywe nawe vugira hejuru wowe mvugira hejuru rero bantu b'Imana sinagomba kurandira ngo mvuge byinshi cyane ariko icyo nagomba ko tuvugana ko ni kimwe gusa dusenge ariko duhuje umutima n'inama dusenge dushikije amasengesho yacu ibikorwa dusenge twubaha indongozi tunazigamburuka Imana ishimwe cyane iyerekwa baduhaye siryo bihaye uravye mwete bagira wo gusenga ndabihamya ntakira amakenga yuko indongozi zacu zirakorana n'Imana Imana ishimwe cyane haleluya nico gitumubwiye kuraba abantu benshi bumva hakiri kare bagakora ivyumviro bizanywe nabo uno munsi ugiye kuraba aho bageze ahantu ya minwa yabo irarya n'imifuko yabo ituza amafaranga ndetse amwe yarasha no kwigwa baja kubisoma banki Imana ishimwe cyane haleluya mugabo akagatima kitwa kugarariza ikintu dapime kandi cyavuzwe n'indongozi ukareke nimba by'ukuri nk'ubu yaba hari mu isengero Imana ishimwe cyane vuga uti none hoseho yaba hari mu isengero nari guca mpamagara nti mbega ntabihana bari ngaha
abantu bumva mu mitima y'abahagararije indongozi basenga badakora ibintu byose ari gupinga, sibyo? nawe guca ndabahamagara mugabo ntabo mpamagaye. Imana ishimwe cyane. Nubwo ntabahamagaye ariko urahari, nubwo wowe udahamagawe urahari, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ndigana numva atagomba gutera imbere.